Kwanza ndagucane kwanza woza wikwegesha ubwanwa ngaho wishinga umama urampuzi uraza abagabo bamaze kwinjira ngaho ari winjira ngana naso ari winjira ngana n'umutonya wawe ukaza n'ubwanwa buteretse ngaho ngo uje kwanduka ari umugabo yahanduka mugabo ubura kuza kana kwe nakwigisha akazi ko kugurura imiryango habara kwiruka ngo tugende choka izi nguvu mfite nka anyi nizo nkoresha no kuri mama wawe mviretse ikintu kimwe nyoko umunezero sigo ofisi urarenze ariho bya bitari bidakunda kunywa ko mazi imisinda bikubona ko ni biki none nkeneye kukubaza kugeze mu Alo. Ni sawa. Ni sawa. Muri bande ko ntabamenye. Ndakome. Nawe ni sawa. Wa wundi angurira amacupa umwe w'inzoga. Ndekipere iki? Rimwe na rimwe nko kupasika ngene ngo mbangende tugire nk'urubanza muhira nyene niho mpora nca nduhuka mugabo ubu nkora imisi yose urazi ko udakoze ntugira akantu nyene ucibibona birangora kuko mva ukazi bwije kubera bosi nawe andekura bwije nkaca nta nirasiyo muhira umwanya urangora vraiment no chance ryari ego nzoza sawa murakoze sawa ukazitanga kwinshi aho usanga nyihereye akazi nanje ubuzima umuvyeyi wanje akabaho nk'abandi ba mama gasa neza nk'abandi naniyo bashaka kumbwira iki muhira ntaco inzira z'Imana zirenga igihumbi Ndetse mwananje waraye neza ndabona wafise neza nibizi nani gama hama nagira nk'umwana n'umuvyeyi tuganire kubera umwana w'umukobwa kenshi yegera mama nawe n'umuhungu ari uko mugabo kenshi urazi ko umwana w'umukobwa yataganira na mama aragira ibibazo rero kuri ubwo ndashaka ndakubwire ndakwibutse ubuzima tubayemo ngaha urazi ko papa wawe yapfuye urazi ko nabavyaye muri abana babiri we na Chevare kujya Chevare yigenza urazi ko ari umwana yitonda urazi ko ari umwana yubaha nahaciye hose bambwira ati nukuri tera imbere waravyaye nawe rero Yvette ndazi ko ata muntu n'umwe arakundegera mugabo kubera uri umwana ugeze mu bigero ugarageze ko ndakwegera cyane nje ndakwibutsa menye imyaka yawe aho ugeze anakugeze mu bigero umwana rero ndashaka gusaba yuko wowe umukobwa w'akarorero ukaba umukobwa w'indero ukaba umukobwa ejo uzoshobora kwitunga kwa barundi kuko umukobwa ntamenye iyo azoja kandi umukobwa kuri yagiye uravyumva rero urabona imyaka ugezemo ni imyaka igoye hamwe nosamara canke nawe ugasamara ibararyoha
bararyoherwa urazi muri iki gisagara cacu turimo harimo abanywa rumogi harimo abimboregwa harimo abana b'abahungu bafite ingeso zitandukanye kuri ubwo rero nagira ndagusabe mwana uzuramenye ingene bitware neza ntuzujane nyabahururu hakazogera umwana w'umuhungu akwifuza akagukunda uzomuzana mu intebe ngaha ubona akagatebaka uzomwicarikeko kandi aka rero kazozana umugisha n'umukobwa w'indero uravyumva ashaka kugira imana ugashakwa n'umugabo afise uburyo akadukura muri aka kazu k'ivyondo ariko byose bivahe yego murakoze cyane ku manuruma ndaryoherwa rwose twicaranye uri kuraba impanuro rema ndaryoherwa rwose mama hari ibihungu bijya bimpamagara nkiyankira nibutse ubuzima tuba ngaha muhira wumva bivanye n'uko mbona yuko Chevare niwe akora byose atari we nta na kimwe kigenda neza ni ko ari we papa ari we mama ari we byose muri n'urugo urumva amaze kwibuka ibyo nkaca niyankira nkirukira bakavuga ati ngo sinkomeye ukomeye yego urabwira ute naco nyene sinkomeye nta kibazo mfise ndi kumwe nawe erega ntakubaye hafi none ndewe ndiyo kubaho nawe Chevare wenyene avuye ku kazi afise ama stress yiwe umva nta numwe yafise kuganira nawe ariko ndashima rwose uri kuraba impanuro zawe erega Chevare aba yarushe urazi yirirwa mu kazi kenshi afise umwitwarariko wacu ngene turya ngene tubaho ngene mama yambara ngene wiga urazi ivyo byose Chevare ni wabiraba nico gituma rero nawe ntuzuramurenganya nanje ntegereza kubaba hafi mwese abana banje nukuri ntimuze mu mara amazi ubona nubona nimwemera impanuro yanje nukuri no mwijuru muzoja amina amina be je kuna kuweze kulinga ni wariye ejo nabandaze gu ejo naraye ndi hoyi naraye nabura uko kuba ndagusohokanye telefone sinatoye nabandaze gu bazika kagahungu habe kacanga uduhagaze hajyana dani wa musina cyenda bazi sa Javre areka oya nugurwa yamwirukanye yamukanye ko menge answe yamwirukanye ejo yamuhoye iki gisize ibyo bapfuye cyangwa gusa amasoka n'amavarizi ramambura amashanete nisa byose aramwambura genda natwareranye twageze umunsi mukuru numva ejo ntigeze nja ku murongo nari ndyamye mama warangyoheye mama wawe yaraheye kandi mama ubu rero ntunze neme ko agendera imico n'akaranga ku Burundi yandiho vraiment bien yakora ni twasenze imana yatumviye kujya ko rigotira abantu babajene kandi aba mama nkabajya gutemera muragana na nyoko no naba mama babigira kuko ajya amafaranga baba bafise bakene gwenda abajene akaca barendegira bavuga ati nibyo kubuntu haje bakora ico aramuca mu mutwe ndibaza ko atabinda azosakuzana kandi ngabyi ejo zifata yari hari nga yo habuze umuziki gusa habwo renda je nagize ubwoba shushuve nagize ubwoba kera guma nibaza ko nawe uzopfa muto yo ya mani bindi no mama sino bango yo man naragira ubwoba bati byo mukino wa no mama man wabaye mwiza wabaye kibebe nitwenge ngasi takubwire hasi kirabwira kana mugutwe wasate basesiko umunsi umwe gusa rimwe gusa kanzovyumviye bya vrai basi tugende muri sale basiragize udodagura ahangande udodagura kuva amasatu tukudodagura ngahani kwaso ndondera mawe cyonga undodaga mu studio udodora rimwe kongongo ukatu uguma hamwe nta dodore rimwe ndashaka nuga udodore rimwe gusa apana kudora kubiciro nyinshi urenze rimwe ndakwereke ari dodagura
nakubwiye dodora rimwe apana kabiri na dodori dodora kandi aha ushaka iki sawa je hari umuntu andangiye nze ngaha hari ibintu yagomba ntume inde no mu mabuja nyene ameze uku afise inzobe umenga n'umwarabu nyene ameze uku yambwiye urupangu rumeze uku navuye hariya ndaba nkarigeze gwana n'ume bwabona adushorera ku kazi nuramukoma ukoma kumwataka ko yigira nkutumva nyene ibyo nguvuga kumwataka oya mwataka oya shabwabo niwe nuje kwataka ngaho uko mabuta nyene baramwataka nyene ugasanga nyene izani utuboga ari ngaho ariko wewe wambaye izo kanambira umenga nibiheko wewe genda uraza kumugoro ndagusabye chef no kuri ndagusabye je wantu nkorera ni kuri hariya mu rukaramu kandi n'umuntu yamuha je nibaza mama no kuri ndagusabye mbabari umuntu ya telefonye na telefone yagiye nce subirayo n'amaguru kandi ni kuri umva ndakugira ikintu kimirero sabwe aho uza kugaruka ku mugoro oya ndagusabye chef yo ikofura riri kuri ndabigusabye njani mama mari mvuye kure uvuye kuri mu rukaramu niyo woba mu rukaramu kandi telefone yampamagaye ko numbatumye umuntu yarari ku kazi nago ndagusabye uyo ninde muko muravugana aho hanze nibajya bataka ate batakana nyene nagaho munyene karaha nyene arondera jewe mumbarizi zina yitwa nde ukitwa ati witwa nitwa Cheval nitwa Cheval amureke yinjire ndenda mu telefone unewaga tare narakubwiye usigafata abashitsi nabi wewe mutamu genda wataki chakwataka karibu shashe au tunura amaso nk'intore zafuvye umfatira nabo umushitsi karibu shashe vari karibu izo kamino nuzijanye zigumizaho onye oya zigumizaho ntaho zija oya gumizaho nta nakimwe karibu nawe nyene bigimana irarema aho yariko aragusuzugura arakazi nabonye akazi cyane arakazi famba wowe uyu muntu uramuzi wewe uyu wewe n'undi munsi umubonye uzumenya icyo usonera ndinze mpamagara umuntu nje mba ndico ndamamagara yego wumvise nta ndero kagira shamba kandi wewe burya biharingana izo mara ntwara gusenga izi ibi bishano shano biranacambara ku munsi mukuru umva rero ngaho wikoze ukuzi kose ndabona ko mudahereko komani burya mwe muri abana ba ruguru ni muri akanura no kubera taturato nyene mfise tuzimande ndabere abana ba ruguru ni muri akanura kwanza nk'izi kamba mbiri burya naravye ingene wambara n'umubiri wawe ntibijanye nasi mbere we mama oya je nashaka nyene abere ikintu je nashaka hanini siwe ntacuzi je nashaka nyene undyohere umunezero naje ndakuhindure gutema bujere no gutagatishe nyene umunezero we ntubizi abantu baruguru zamuruguruka he nta nishenete wambaye nta nakaguru mete ufise igishatu uko kimeze like agashapure mugana iyo shapure none we mu muji ni mu muji nshaka mukozi akubonye azoravuga ati karibu boss b'umugabo wanje nyene mu nzu tubane kujya nyene umugabo wawe nawe je nta mugabo mfise nashaka wowe ucumumbera uvyumva gute nyene imishatsi imeze ihugutwi natoboye shaka nyene ninda kira naka sport navuye muri nafunguye oya nafunguye ubu bogare bwawe nyene buboneke babona ati mpabuje ari kumwe n'umusheri wiwe mwiza nyene w'umuhenza ibi byose ugacuhindura ishati iki gipantaro ko kimeze na telefone ufise je nshaka gusa ugenda uvyiyumviye uzocumenyesha sawa murakoze hamibindi wewe ntugire ikibazo cyangwa uzoza ku kazi uzogaruka ku kazi tuvugane uzomenyesha ukwanza kuri telefone kuko jewe nje nzobanje kugutora sawa sawa rero musigara nizere ko wabonye sheke na kurungike
mwe nayisize ku kazi umva waje umbye Sabambariye ngo hariho ubutumwa ngo umuntu yakuzaniye sinari bwarabe. Uraza kuraba ucura abantu two uhindura dukeyi kuri wewe. Sawa murakoze. Sawa rero. Famba. Mugururire. Ayigure wegene. Waje kureshana ngaha mutavyumva. Mugururire nyarutsa. Chef mwonye gurura nagomba nta. Ubuno ukabivyera. Tadavyambara sohora. Atombe biratunga no gusoza utambe biratunga. Baje ngaba barakubesha ngo baza kugurira gourmet bakugura ibiki. Gatogara kagato kuzazu. Urakaze cyane. Jenda kaza ahubwo shaje ikarisha. Ni watatesha akuzokwata kwata kutakwe. Sheva. Nibiki ko mugufise ibyumviro byinshi. Nta na kimwe gusa yene ndatekereje nyine. Saje sindakumenyere meze ko yeye. Sheva. Wa mama nyinzu yari ngahejo. Ashaka amafaranga yiwe y'inzu misi yageze kandi ejo rashonye gose ngaho. Nikindi naco. Yasanze mama nari ngahe. Oya mama si yari mama yari yagiye ruguru. Urumva kandi ikindi naco yavuze ati avance yaraheze. Nacho kanzomurabe ejo ngira ndashobora kuba mfise abana bakeyi basi tube turamuha si Shemane kufashe kweli uyaronke kuko azotwibukana none turafite ibyo dufungura mu ijoro ntavyo ntavyo Aro mabuji namahoro jewe ndi wa muhungu wa wundi chevare umwe akorera hahandi umwe yakuzanira za nzoga muhira ni jewe nyene yego ni sawa turashima Imana ni sawa nyene nagomba ndaguha inyishu nyene nariyumviriye nshambona nivyo ubu nta kibazo wowe wombwira oya nkubu nivyo cha bikunda kubera boss tarashika mugabo nkejo nk'uyu musuvuyemo naho bejo hirya ejo nta kibazo ucumbira nkaca nzoba mfise umwanya ukwiye vraiment nta kibazo byose nabonye ko ari byiza naramuse ko ari umugambi mwiza vraiment ahubwo Imana ikomeze guhezagira yego sawa ubugize neza inimero yanje yaye ku kashi ni nyene nzoca ndayafatamwo taxi nta kibazo sawa rero urakoze Imana iguhezagire nzoca nza rero nzobaza nzohamenya sawa rero sawa ugira umunsi mwiza sawa kigira gicemo basi ndabe ko umuvyeyi wanje atomfana n'inzara na mushiki wanje Yes Yesu kamata bizu manayo manayo reka kwanza kwihuta
ndabona mvude uriko turajya hanze azgene yanutse wewe urazi ko namutinya urazi ko mamutinya gusa barakuba ndavuga ngo mbona gutera bega jindi mugari uri umukobwa umukobwa kumisi yose yamara umukobwa reka gusa ndavuga rwa ndamutinya ndavuga kate gahungu mama ari yatsanye ati sinarakanga gusa kadukunda mugana kadukunda vyaye ego no kwatirirwa ngaha none je ntirirwa ngaha wowe ujya muhungu wonyene Jindara narashishwa no kumugura kuna yakunda kwambura impuzu agatembera muri saro yambaye agasenge papa la de challenge agatubwira ngo jengo ndisowane mama ko umugabo wabaye mwiza uno musi ndakugurira na whisky kagahungu sinzi ingene kameze sho kudodora inshuro zibiri karya mahe ngene gatunira ivyiso bisa urakoma kumane mbisa wa mudamba amo karibu shasha uyu ni uvusha kana ngamu n'umugabo wanje ni patron wawe karibu shasha waje wewe duhungu hawo dukura he nakomengana kamayima he nuna indera kenene haru karahe shaka koko mbona uyihangitse kwe agamu nta n'ubwanwa gafise ikiresha rire kanamwe sama reka na kandi we ico nzoguhemba kiri naco nzoguhemba ndagifise nzokwata kawerindi mama yahindutse